Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubageza ko kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV n'umwatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini kuyarabana n'ayavugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka n'ubundi kuyariko aravugwa agezwe ko mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse tuze no kugaruka ku munyamabanga mukuru y'umugambwe Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo. Hari bamwe bavuga ko mu mbonera kure hoba harimwo ibihangange bisumba ibindi. Hamwe ngivyo bihangange birica bigakiza ku buryo n'abajejwe intwaro usanga babitinya cyane. Ivyo bihangange harimwe ivyagiye biravugwa mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ahandi vyaravuzwe mu kwica abantu canke mu kunyaga amatungo y'abandi. Aba bose rero batorwa n'umugambwe ariko baronka ububasha ku barundi bose baba mu ntara canke ikomine kanaka. Hari naho bagira ububasha busumba n'ubwa buramatari w'intara. Birahambaye rero kumenya bino bihangange. Ni henshi vyavuzwe ko ibi bihangange biri no mu bituma ihangira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yiyemeje atabigerako kuko bahereza kuko ibi bihangange bitera ubwoba indongozi zitari ku rwego rwo hejuru cyane mu mabanga ya politike, no kuvuga ku rwego rw'abashikiranganji, abashinga amateka ndetse n'abandi, ahubwo bo bagategeka babura amatari ingingo bafata abastanteri ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye ziri mu nzego zo hasi. Rero umukuru w'igihugu aba yavuze ko agiye kubaka ububasha yoba uwitwa ko ari mu mugambwe CNDD FDD canke se ajejwe amabanga akomeye ariko adakurikiza ivyo abaganywe n'umukuru w'igihugu baba barategetswe gukora. Benshi babifuza kumenya inyidondoro y'ivyo bihangange kahise kavyo niyo bikura izo nguvu zidasanzwe. Hari amakuru tuza kubageza ko aho turaza kubaha amazina ya bamwe tumaze kumva mu madosiye yagiye akorwa ko amatohoza. Ni benshi bavuga ko abo batwara imbonera kure baba bafise ububasha budasanzwe ndetse hariho n'abatanga amategeko abenegihugu bagomba kugenderaho. Vyose nivyo tugiye kugaruka ko kandi none tugaruke ku vyo Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru y'umugambwe CNDD FDD yoba yarabujijwe ariko akaba yarasubiriye kubikora. Ese ivyo bari ibihe vyose ntuze gucikwa muri ano makuru kuko tuza kubibageza ko ku buryo burambuye. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyira ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko rero natanguye mbibabwira hari ibihangange mu mbonera kure hamwe ngibi bihangange birica bigakiza ku buryo n'abajejwe intwaro usanga ababitinya. Bamwe bakavuga ko ibi bihangange vyinshi bavyegukira Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru y'umugambwe CNDD FDD. Tubibutse ko kandi Reveriyano Ndikuriyo yari yabujijwe y'amanama y'urutavanako ariko yarasubiriye arabikora. Kuwa gatatu hakaba hari kwigenekerezo ya 2025 Gitugutu umwaka wa 2023 umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ico gihe yarakoranije indongozi za CNDD FDD mu ntara ya Bujumbura. Mu vyo yatangaje harimwo ingingo idasanzwe igira iti muri iyo ntumbero yo kurwiza umwimbu ubuserukizi bukuru bw'umugambwe busavye indongozi z'umugambwe mu ntara mu makomine no mu mazone ko zitosubira gutunganya ibikorwa vy'umugambwe bihuriramwo abantu benshi mu misi n'amasaha y'imirimo. Ngivyo bikorwa bizohora bitunganywa mu mpera z'indwi n'iyindi misi y'akaruhuko. Ibikorwa kandi bikaba birekure gutunganywa hagati mu ndwi, akaba ari ibikorwa bitumiwemwo indongozi gusa, naho nyene hisunzwe urutonde rw'ubutumire rwanditse. Igitangaje mu ngingo Reveriyano Ndikuriyo yatangaje nuko ivyabujijwe ari we nyene yahora abikora.
Ni benshi bagiye barumva amakuru yerekana kenshi ingene CNDD-FDD ihonyora amategeko agenga imigambwe mu gutunganya amakoraniro mu minsi n'amasaha y'akazi kandi bibujijwe. Mu ngendo z'urutavanako yamazemwo igihe mu mazone y'igihugu yose, Reveriyano Ndikuriyo ntiyahengeshanya guhagarika imirimo yose mu makomine aho ageze. Amashuri yaca ahagarara, amasoko akugara, amabutike ndetse n'ibindi bikorwa navyo bigahagarara. Hamwe nk'inama zakorwa ijoro bigatera amakenga. Ni kenshi kandi benshi baniyamirije ingene ajana abajejwe intwaro mu bikorwa vya CNDD-FDD akabikora mu myanya y'akazi bahemberwa n'igihugu. Ndikuriyo yoba we nyene ngo yifatiye ibihano canke Ndayishimiye yamufatiye ingingo aca anatuma kuja kwivuguruza. Ico bikoze muri no minsi biraboneka ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba yaratanguye kubona ko ingendo za Ndikuriyo zifise ico zinyegeje. Muri Myandagaro igisirikare carabujije kwambara imyambaro ya gisirikare n'igipolisi mu gihe Ndikuriyo yarasigaye aduga muri zo nama yambaye imyambaro isa n'igisoda akongera kandi akayikwiragiza mu mbonerakure. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho hagaragaye ingene hari abakoresheje iyo ngendo mu gufata ubutegetsi mu bihugu bitandukanye ku isi. Amanama y'urutavanako ya Reveriyano Ndikuriyo nayo nyene ngo yatuma mu gihugu cose Ndikuriyo aboneka nk'uri hejuru y'inzego zose ku buryo ahagarika imirimo yose y'igihugu mu karere abagiyemwo. Mu mwanya muto rero Ndikuriyo yari yashoboye gutanga ishusho y'umutegetsi yegereye abanyagihugu kurusha Perezida Ndayishimiye yibera mu ngendo z'urutavanako hanze y'igihugu. Nta wundi mukuru wa CNDD-FDD yari bwigere yerekana nk'uri hafi y'abanyagihugu kurusha umukuru w'igihugu atari Reveriyano Ndikuriyo. Iyo ngingo ikaba yarafashwe mu gihe hari haheruka kugenwa giturumbuka abanyamabanga ntunganya bisata bashasha muri CNDD-FDD. Abikurikiranira hafi bakavuga ko abagenywe begereye cyane Perezida Ndayishimiye kandi ko ngo bishoboka cyane ko mu burongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo asigaye afise abamuhinduza ingingo, ko ubu hari benshi bamenye ihangiro umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yihaye mu nyuma ivyo Reveriyano Ndikuriyo akora bigaragara ko ari nko guhangana n'umukuru w'igihugu bagatangura ko bitesha agaciro. Rero vya bikorwa vyose vyari vyahagaritswe kubera ingendo za zimwe mu ndongozi nkuru z'umugambwe wa CNDD-FDD mu ntara Cibitoke ho vyarasubiriye guhagarikwa n'urugendo rwa Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu muri zone Cibitoke komine Rugombo baridoze cane bakango baravyuwe isaha 9 z'ijoro kugira baje kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Mu gitondo cyo kuri uwo munsi ibikorwa vyose vyari vyahagaze muri iyo zone. Abanyagihugu bibaza impamvu bose bafatwa nk'abasendede-FDD kandi hariho benshi batari muri uwo mugambwe. Abagize ico bashikiriza bavuga ko ivyo babonye bitabaho niyo umukuru w'igihugu abagendeye. Ati hama nukuri ibintu vyabaye mu ntara Cibitoke ntibisanzwe. Muri aka kanya amabutike arugaye, restaurant zirugaye, abana ku mashuri batashe, abantu bari bagiye mu mirima babase amasuka kugira basubire mu mihana yabo. Urumva nukuri muri rusange ubuzima bwose bwahagaze. Ivyo byose vyabaye kubera urugendo rwa Reveriyano Ndikuriyo muri zone Cibitoke. Sinzi yuko twese turi abasendede-FDD. Ati guhera ejo mwijoro bariko barararika, uno munsi naho bavyutse saa 9 y'ijoro bariko babwira abantu ngo baze kugenda kumutegera. Ati ibintu mbonye nukuri na Perezida iyaje ino ntavyo baza bakora, bidutangarize babone ko bitadushimishije. Aho vyabereye ni muri komine Rugombo zone Cibitoke ku kibuga ca Paruwase Cibitoke. Ngo nukuri guhera kwibarabara y'icenda 8 ndwi 6 amabutike arugaye. Urumva mwijambo rimwe ubuzima bwahagaze. Akaba kandi hari nundi munyagihugu yatangaje ati y'amajambo Ndikuriyo jewe narinzi ko ari
uguhuma amaso amakungu. Uyu munsi yiriwe Cibitoke centre nta kazi ka leta kakozwe n'amabutike yugawe. Ibarabara ugeze kuri stade ya Cibitoke hari hugawe. Imodoka zirinda kuzunguruka. Abanyagihugu bahenzwe ko ari umushikiranganji wa mbere ari kuri stade mu gihe cy'isaha 4 z'igitondo. Niho rero bose dukana niyo nka baja kumwakira basanga ni Reveriyano Ndikuriyo. Ivyo bikaba kandi bibaye nk'uko nari mpejeje kubabwira mu gihe Reveriyano Ndikuriyo wenyene yari yitangaje mu ndwi iheze ko atamakoraniro y'umugambwe arekuwe mu misi y'imirimo. Abavyumvise bari bagize ati birame tubone. None ngo wavuze iyo ngingo wenyene vyamunaniye kuyubahiriza kanatsinda niwe nyene asanzwe akoresha ayo makoraniro agahagarika ibikorwa vyose aho agendeye. Iki gihugu ngo kizotera imbere gute cama mu bintu nk'ibi? Ese ngo ninde mu Burundi ashobora kumvisha Reveriyano Ndikuriyo ko amategeko yerekeye abarundi bose? Ngo yoba ari President Ndayishimiye, ngo ninde azomwubahuka? Ngivyo rero byatangajwe n'abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke inyuma y'ivyakozwe na Reveriyano Ndikuriyo, kandi hari haheze iminsi Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe yitangarije ko mu mvugo yiwe yavuze ko mu ntumbero yo kurwiza umwimbo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bwasavye indongozi z'umugambwe mu ntara makomene no mazone ko zitozosubira gutunganya ibikorwa vy'umugambwe bihuriramwo abantu benshi mu minsi n'amasaha y'imirimo. Ivyo bikorwa ngo bikazohora bitunganywa mu mpera y'indwi n'indi minsi y'akaruhuko, ariko Reveriyano Ndikuriyo we akaba yarabirenzeko. Benshi babona ko n'ubundi nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye agihanganye na bimwe mu bihangange banyuranye ku rugamba muri CNDD FDD, bamwe bavuga ngo carabavunye, Perezida Ndayishimiye agifise vyinshi vyo guhindura muri uyu mugambwe, kuko ngo Reveriyano Ndikuriyo ariko yihereza ububasha budasanzwe, kandi bikagaragara ko ariko yegereza abanyagihugu, nubwo harimwo bamwe bamwumva abandi bakaba abatamwumva. Ese ninde azomuhagarika? Iminsi izobi twereka. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe, kandi kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.